Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereko amagara meza n'amafaranga. Niho mudishanjuma. Kuri uno munsi wa gatandatu itariki 31 turi mu ntara ya Muyinga muri kaminuza Institut Supérieur Islamique de Muyinga, aho lino shuri ryari riramutse litumira abahinga ngo baze kwigisha ugwaruka cyane ibijanye no kwiremera akazi. Reka tubikurikire. Jewe nk'umugoronome ari mu Burundi nta kindi gihugu no jambo ngo ngiye kurondera amafaranga kuko ivyankene bwo kugira ndime birahari, ivyankene bwo kugira norowe birahari. Aho nuko n'umugoronome abari mu bindi by'ubutare murabona yuko haguma hasohoka amaraporo y'uko Burundi bwacu ubutare bugize gute gusuye mu wizi by'ubutare urumva nawe acasigura yuko Burundi butunze. Abari mu vy'imibano abarundi turi mu bantu tubana n'ibyagiye biragorana, abarundi barafashe umwanzuro n'umwanya ukwiye kumvikana turagerageza. Rero abarundi igihugu cyacu kirimo ibintu byinshi bikoranye bigakora byoteza imbere igihugu. Mama Kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Inshuti ya Bose. Ewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose Egome. gifasha barya abantu bose bagendana zandwara. Indwara niziyi. Yo nozidondagura nkazima. Marirasha. urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, Egome. gute, hypertension, Aho. amaso, Ego. infection, Egome. igitigu, hepatite B na C, Ndavyumva. zamibe, umusipa, Egome. abafise ikibazo ca estoma, Yo. amafigo, Oya. ibivyimba, umugongo, Karaba. rhumatisme, asima, kudadarara, Ewe. iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, Izo zose. intandara, kumeneka umutwe bidahera, Ego. ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, Oya. imvune, amakonyera, sinezite, Ewe. babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cane, Numva benshi kimaze gufasha Ego. baragishingira intahe, Birumvikana. n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi Ego yo sha. baba bukozeko. Hewe Sabwe erega cya kigo kirakomeye. aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa. Kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247. Inshuti ya Bose ni inshuti yawe. Okay, turashari kuri kaminuza Islamique hano i Muyinga. Tukaba turi kumwe n'umuyobozi wayo. Mutatu baramutse cyane. Tubanikaze kuri Agaciro Media. Murakoze cyane nanje ndabaramutse. Ego tubazabe mutwibwire mwitwa bande muri bande. Bon, je banyitwa Omar Ndayikengurukiye. Nije ndongoye iri shure kaminuza Isimu ahi Muyinga. Ego. Ni Institut Supérieur Islamique de Muyinga. Ego. Tweretswe byinshi abanyeshure bariko barigishwa ama innovation. Twashaka kumenya bijya bintu. Mwavyiyumviriye gute kugira abanyeshuri muri indi mubazanira abahinga? Ubundi vyongira yari kuba yindi formation iri kwaye atayihuriye n'ishuri. Mwabigenje gute? Muri make ikibazo c'abajene cyo gwaruka mu Burundi nta utakibona. Barasohoka baheza kwiga agasohokera mwibarabara. Uwize ubufundi agasohokera mwibarabara. Wize hari amakuru ubona ari teorike atari prima professionnel agasohokera mwibarabara. Ubundi twebwe ngaha dufise ibisata bibiri muri centre, dufise n'ibisata bibiri muri cyo kwitwa institut. Institut technique professionnel. Ego.
rero muri santé dufise Suez Infirmier dufise na Sage Femme mugabo muri Institut Technique Professionnel dufise entrepreneuria dufise n'igisata ca informatique de maintenance yego rero muri Institut Technique Professionnel dushaka yuko ntagira umunyeshuri donc abari mu technicien professionnel ntagira umunyeshuri azosohoka ngaha adafise ico agiye gukora apart yuko tuba twabahaye les théories élaboration des projets gestion des entreprises gestion financière comptabilité tout ça ivyo ni théorie mugabo abipratika hehe yabwirizwa kubipratika kuri projet yiwe akabipratika kuko kuronka aho bipratika kuri projet y'uwundi mugwiza tunga cyangwa y'uwundi muntu si byoroshe murazi kubwirizwa kubanza kuba kuronka akazi yego rero mugabo tumuhaye projet genda ukore ibenye abciye apratika ya comptabilité ya analyse financière gestion des entreprises gestion des ressources humaines biba byiza gusumba kuko azomenya wa mukozi bazomenya ngena mujera ya entreprise bazomenya ngena yijera ko yuko arimwe aravyikorera dushaka rero gusohora les figures de l'issime les figures zigenda kugambira bwo kwibeshaho zigenda gukriya akazi ubu murabona yuko abantu baraheza agaca yambara agajire karimikaje yego none ni twambara twese bizogenda gute Inda zoshorera ubundi bisaba yuko rero haba bambaye ubujiri bwa rimikaje ni sawa ila créer ya krema zo créer akazi mugaho n'abandi bantu bagenda gukreya mu bindi bisata gukora amabenyi mugabo rero kure yuko umutari muto twavuze ati ikijumbo karoti ko tumenye yuko givize akamaro muri buzima bw'umuntu tukijigisha abantu kugira bagipromoting nabo bagikoremo ibintu n'ibifungurwa turonke ivyo turya maze yuko ari umunwa wose uronke ivyo ufungura uronke amafaranga donc turonke ivyo turya turonke amafaranga turonke ivyo tugenda kugira iki gushora maze yuko ivyo turya twese dushaka kurya yego nta muntu umwe n'ikimuga n'ubutakoze n'uri kwirigara ashaka kurya abo bantu rero bakeye ivyo vyo kurya rero hariho umurimyi bwa mbere uwo murimyi rero acaza ashorerwa nabo bagiye gukora kugira kubihingura bamaze kubihingura abo baca baronka n'ababifungura ni ukuvuga rero umurimo acaronka amafaranga kuko ntaza kubiguhera ku buntu wewe ukora ucuronka ivyo uhingura hama wewe uhingura ntashobora kwikora wenyine uzotanga akazi utanga akazi wa mukozi acaronka amafaranga utanga amafaranga mu muryango baca baza kugenda gusuma kuko usanga rero n'ibintu biri continue nokuri twashatse rero yuko rero dusohora abanyeshure bazi byose kujya muri temps libre baranka ivyo bakora mbere twashaka mbona nashaka muri byo nk'iyo projet tubigishe bwa mbere ngene babikora bikora abanyeshure nyine tubibashiremo bo nyene babimenye kubikora babimenye babitahura ivyo arivyo babikore bikoribo hama bahembwe kuko wakoze urahembwa uvuze mubikore mu by'ishuri turi abanyeshuri kuko twebwe turabigisha muga tukacubafasha no guhingura ivyo bintu bimwe bimwe turabigishije gukora kubankadra tuzobafasha encadrement turabigishije gukora isabune turabigisha gukora icyayi kivuye mu bitu vy'amavuka kiri nutritif cyane kivuze akamaro kanini n'abagikoresha nk'ubuvuzi bagikoresha nk'ubuvuzi ubu tubigishije kugira iki guhingura imikate amabenye mitumbure bisuguti mu bijumbu karoti nuko nico rero twaciye twifuza yuko rero dusohora abagiye ntiduzorere mwibarabara kuko turasohora cyane tugasohoka tukaryoherwa abanyeshuri biga mugabo bose mwibarabara bose mwibarabara iyi niyo promotion mbega ya mbere ni promotion nyinshi zimaze gusohoka mu kwezi kwa kabiri twatanze ama diplome abanyeshuri 102 bari basohotse muri Suez Infirmier na Sage Femme turasohoye abanyeshuri 102 ba promotion zibiri kuri ishuri islamique yi kaminuza nyunga himuyinga akabijya
iyo wisomije izindi kaminuza zotuma mbere n'undi akava mu ntara akaza kwiga ngaha nakaye ujya kabye nako nyene ndimo ndakubwira none twarasohoye promotion ya mbere yahejeje iciro nka diplome ya kabiri yahejeje iciro nka diplome ya mbere yari burindi umwaka umwe diplome yabo ya kabiri ikiraheze iciro nka diplome ubwo nyene uwo mwaka nyene rero twebwe yama diplome baba bimwe bidoga ngo urumva ngo impapuro ngo z'umusindo ko turazironka ngo ama diplome niki so ico nta kiri ngaha baheza tugenda kubasinyishiriza ama diplome yabo cha tubaha ama diplome yabo kandi akabigira cyambere hama muri institut technique professionnelle ho rero urumva ko tumwe turabakurikirana aske asohoka tuzovugana n'abayandi ma institution ama banki niki bonashaka ashobore kubankadra tubaba tubahe ntuzenya tubishingira yakoze projet neza tuvugana ni banki tubwe tubankadre mugabo nabo baronka amafaranga baronke batanga niki nakazi kwanza turabigisha kwanza muzogenda gukora iki kuko ujya kumenya icyo ugenda gukora burya nacyo n'ikindi kintu urashobora kuba uriho kabuzi kujira neza entreprise uzi guharura neza amafaranga mugabo ntumenye kwa fera ngenda gukora iki turabigisha rero abintu bitandukanye kujye yaho nimba udashoboye gukora ikijumbu akuri ifu y'ubuyi udashoboye gukora ifu y'ubuyi azakora isabune udakora isabune hari n'izindi project tumwe turiyumvira tuzobaha kugira batahe umwe wese atafise ikintu kimwe akigukora bacu baza rero baduhe nuzenya finance nuzenya projet finance babaze kuba élaborer tuje turaba rero yuko duvugana n'ababayera tuvugane n'amabanki ashoboye gufinansa izo projet tuko tubishingire mugabo sous notre encadrement dushake unakuvuga azosarum agenda gakora iyo projet azotanga buzi n'imuri azotanga n'abantu babiri bazobari babiri n'imuri umufasha umbaza batanze ubuzi bubiri komsa rero abantu bose dushobore kubigisha batagukora tubigisha batagukora tubigisha bagakora mu banyeshuri nabonye biga nabonyemo abantu bakuze ngahanye abo ngira nabiga ku murango mwijoro ngaha murigisha ngaha turafise icigwa ca informatique de maintenance ca soir muri technique professionnelle gusa naho tuvye organize ivyo muri santé ntivyemewe umushikiranganje yaravuze ati no muri santé santé n'ubuzima bw'umuntu ntugende gushindira ku buzima bw'umuntu abo bakuze rero nivyo bariga ngaha nababa bari bahora bakora mu entreprise mu ONG ubuzi bwaheze abandi ugasanga hari turafise n'abahivye akazi baza kwishuri dushaka uwo rero yahivye akazi ave ngaha afise akazi ntiduzorere mu ibarabara kandi ivyo birashoboka yego hari ikindi bazi ko kwiga bitagira imyaka ya nanje mu minsi dusanga ari n'abafoto nsanzwe niga n'ubundi ndabashimire rwose kuba mwahisemo kudusangiza ibi bintu murakoze cyane kandi tukizera ko agaciro media nayo izobishikana kure basha mugerageze abantu batahura ivyo turimwo nashaka badushigikire yego yaba ngira ngo abahanamiye mu bure butandukanye ngahabwa muyinga za Kirundo kaya Ngozi gutyo abantu bari hafi benyeruke kwiga basanzwe bari ngaha yego ahubwo intara tubone zitarimwe ziraza nizabubanza kiragira kubira ari kure kubanza Bujumbura rirare Bururi nizo ntatu dafise abanyeshuri ngaha mugabo izindi ntara zose Kirundo Karusi Cankuzo ko twegeranye Ngozi Kayanza dufise abanyeshuri benshi ngaha basanzwe bari ngaha baratahuye rero tumwe turavuga ati n'abandi bose na cyane nk'abatatu exit umunyeshuri araheza vraiment secondaire akabona umwe ngo yahejeje mugabo naba yaheze ubwo batanguye rero bato dushaka guhereza ubundi n'ibinahezwa ngira ngo dushaka abo baba babona umengo yize lettre ntabwo ari professionnel tubaha imyuga tubaha imyuga cyo tubaha no kuntu ubumenyi bwo kugira iki kwijira ukuri kandi yose tugezemo ndokuri cyane voilà ndagushimiye kandi ndashimira abafasha umwanya kudukurikira ndababwira nti musangiza abandi kiganiro ebana naho mu yindi video twongera gusangira ubumenyi ubu n'ubundi naho bye bye murakoze cyane.